tumaze kumva ko turabasuma ko bavemo baza baradufata burya bagiye kuza baradufata haragera abayaho banshira mu muzingi w'abantu gutya burya ico gihe bashyize mu muzingi novuga ico gihe ko nari narize ibintu vy'amakarate nacyashobora kugenda kwiyakwa inzoka nkabaca mu maguru gutya burya bagahigisha n'imipanga gutya bagakuma ku ivyatsi bakahiga bakabura bagahiga ingene abacimo bose bagwa mu gahundwe bambuze bico gihe gushika yaho bavati aho tuzomuca ko hose tuzomwica rero nca mpitamo kuja mu kibira abo mwagenda mwibira ivyabo nibo bavuga yego cane mugabo naho twavugana navugana ndaba hajya bashira intunzenya bijyano vy'ingurube ndabe ko basi notuma ngira gute numve ko kurya vy'ingurube kugira numve ko no inzoka mu nda numva ko zohembuka kuko nari mva narifite inzara nyinshi cyane gose n'umuyaga hamwe wowe guhinda bari ko nari kuca nidudura rero ico gihe nyene wacu icahabaye yaranyihakanye imbere za mabuja wiwe arambwira ati uyu muntu jewe ntaho ndamuzi uyu muntu ntaho ndamuzi ahubwo yanshushanije nanje numva ngakabonge mu mutima ndaba inzara nayo ifise ndaba ubuzima nari ndimwo numva ngiza akabonge keshi cyane mu mutima wanje abakaranga numva guhaga gwanje n'urya mwuka wandugiramwo hajya narumva kumengo ndarosa amahoro mu buzima bwanje ico gihe sinahaga kubivanye ico gihe najya ikiro cuwabigo ikiro c'ubugari bw'ibigori yego nibiharage yego kubivanye twarafata itabe rya ry'urumogi twarafata zirya ntete tukacanga mu njya kugira ngipiripiri nako niko twabirunga mukarirya bikamanuka yego bikamanuka aho nyene abavyeyi nibabikemati abo bana ko bajya cyane nibiki barabibona bari babizi bari babizi ariko bari baravyihangane yuko uko nyene bafata ko mwananiranye nkuko nabene urugo rwari rwaranse babona ati namabi masa yego twushoboye kwigishwa kumbure no mu mabuja twaca tuvuga ati we ntoshobora je kunyigisha ntoshobora kunyigisha wewe nabo muvukana canke yari wewe yari jewe ndi umwe je ntoshobora kunyigisha kubera ufise amabere abiri nk'aya mama amabere yego cane ico gihe nta ndero nari nifitiye ntana nkeya burya ari ico gihe barashobora kuntuma umuvyeyi ati geuza n'umuvyeyi wawe burya umuvyeyi nshoboye kumujana papa yarahaguruka akaza akagira ngo kumbure aduhane ariko agize ngo aduhane ico mama ziko nace ndamuca mu maguru nkabaca mu maguru ntiruka ndabaramukije abakunzi ba Roy TV mwese muriko muradukurikirana bivanye naho mwerereye ni Bella Shaka kuri micro za Roy TV ijambo ry'ihumure ushobora kurwaye urwaje cyangwa ufite ikibazo cyose cyo mu buzima nagoma ndakubwire ni nta joro ridaca kandi nta mvura idahita wihangane gusa ibihe bibi umuntu arabicamo urwaye ufite ikindi kibazo by'ubukene n'ibindi ntibitume wumva yuko wocika intege cyangwa se wimvire kwiyahura ejo hari cyariho ibyizigiro by'ubuzima kandi bizogenda neza rero nka Roy TV twagendeye igihanga turi mu kiganiro intahe rero iyo turonse abantu bafise intahe cyane cyane ziri bwubaka imitima y'abandi bantu turafata urugendo tukabasanga iyo bari hama tugaheza tugakorana kugira ngo namwe bw'iyo ntahe ibashikire mushobore kugira ico mukuyemo iyo ntahe abaciye mu bikomeye mubone ko mutari mwenyene kandi mwizere yuko ataha Imana itokura umuntu kandi ataho itomushikana nkuko namaze kubivuga turi igihanga uyu mutumire wanje n'umutumire yubaha Imana afise intahe idasanzwe y'ubuzima yaciyemo ashaka kubashikiriza no gushikiriza kuri micro za Roy TV reka maze ndamwakire kuri micro za Roy TV abaramutse yongere kandi ababwira amazina yiwe hama duheze twinjire mu kiganiro nyezina turabakiriye kuri micro za Roy TV ego marakoze inshuti z'umusaraba dusangira urugendo rwo kuja mu ijuru n'abandi bose mwoba muriko muratwumviriza kuri iyi ntahe igira ishingwe hama amazina yanje nitwa Bizumuremyi Benoit nkaba mba muri komine Gihanga hama nkaba mba kwibarabara rya gatandatu ni jewe kumbure tugiye dufashanye kumbure kubwiye ntahe tugiye tubwire kumbure inshuti n'imiryango n'abandi bose boshobora kuba bo kumviriza iki kiganiro ego hama
mu buzima bwanje ico nagira nshingira umuntu wese wewe woba uri mu bibazo kandi woba uri mu ntambara ndakubwiza ukuri kugiye kubivamwo hama kuko muri mvyo narimba ngo nyimba narakurinze mu vyago suko ntari kukwicirayo narakurinze ndagutabara ndahagukura kugira unkorere rero ubuzima nabayemwo ntibwabaye ubuzima bworoshe cyane mu buzima bwanje nakuze abavyeyi banje vy'ukuri bidahuza na papa wanje mama wanje bidahuza na papa wanje kuvuga urugo rwari rubi cyane gose rero ubwo buzima twabayemwo twakuze gome ababanyi nibo babonye ikibere baratujana ku mashuri ababanyi yego cyane kuvuga abavyeyi ntago bigeze bashira mu shuri oya twajamwe n'ababanyi tumaze kuja ku mashuri vy'ukuri baratuguriye ibisabwa ivyo dusabwa vyose amaniforome amakaye amakaramu ndetse abavyeyi badufasha ku ca rasiyo kubivanye n'ubuzima twabanye abavyeyi bacu bakuze bakora natwe ntabwo vyigeze biduhumuriza ngo tugire indero nziza mu buzima bwacu rero icabaye tumaze kuba tugiye mu mashuri twushoboye kwigishwa kumbure no mu mabuja twaca tuvuga ati we ntiwoshobora je kunyigisha ntiwoshobora kunyigisha wewe nabo muvukana canke yari wewe yari jewe ndi umwe je ntiwoshobora kunyigisha kubera ufise amabere abiri nk'aya mama amabere yego cane ico gihe nta ndero nari nifitiye nta nkeya burya ari ico gihe barashobora kuntuma umuvyeyi ati geuza n'umuvyeyi wawe burya umuvyeyi nshoboye kumujana papa yarahaguruka akaza akagira ngo kumbure aduhane ariko agize ngo aduhane ico mama ziko nace ndamuca mu maguru nkabaca mu maguru ntiruka bakarungika abanyeshuri ngo banyirukeko ariko uwo mwanya ntibashobora jewe kumfata narinzi kwiruka cane burya rumaze kubasiga naco bati je umunsi sindi butahe muhira naho ndi butahe muhira baragira gute je ntibaza kunyorohereza burya bimaze kubuko naraye mu bwo buzima gushikayo n'amashuri yaho ndayaheba ndigira muhira maze kwa muhira ntivyabaye na censura muri bwa buzima bwo kuza kumbure kwiba abavyeyi iyo batugaburiye ico nakora mu buzima bwanje harya bagiye kuryama mwijoro jeho bwaba bukeye naca nimanukira mu myonga twihariya mu Kayanza ari ikintu bita ahantu bita mu myaba twaca tugenda y'ibiraya babiteragiye kumbure mu ibitoke iyo biri tugasa ico twahura nico twatwara kandi uwo ico gihe twari dufise imigwi yari imigwi itatu iyo migwi itatu nije nasigayemo ndi umwe bamwe bishwe n'inkuba abandi bagwa mu gasho nije nasigaye ndi umwe rero ico gihe twaragenda mu myaba ndetse hariho n'ibisigo ico gihe ibisigo vyaracana umuruka n'umuriro kuri kuraka ari myinshi cane gose ariko nta bwoba namba vyari biduteye twarashikano vyari biri twebwe tugasanga aho hantu mbere hari n'urume mbere ntwamenya kandi n'umuriro wari kurahaka kuko nta gice ariko kiduteye ubwoba nyambare ivyo twivye twarabijana kuko iwacu twarakora uburiri wafata ibiti bingahe bine vy'amasango ugahega n'ibindi bibiri ugatambika ko kagira imigogo hama ukagira uduti ugatambikako kasha twiryamira niko twari twimereye mu buzima bwacu atarubungira amajambo yoba yarahindutse rero ico gihe bimaze kugenda uko bamaze kutugaburira twaca tuza ivyo nivye nkaca biraya mwaba mwivye yego canke ibitoke canke ibijumba umva ico duhuye nico twatwara twaca tubisasa munsi y'ikirago kugira abavyeyi ntibabibone canke bamenye ico dufise mu nzu bobo bizindukira bagenda mu murima nako kaca tubiryamako burya tubiryamyeko icaca cy'abasikindi twaca dufata harya bagiye tugasigara turabirya kw'ico gihe sinahaga kubivanye ico gihe narya ikiro c'uwabigo ikiro c'ubugari bw'ibigori yego n'ibiharage yego kubivanye twarafata itabi rya ry'urumogi twarafata zirya ntete tugacanga mu ndya kugira ngo ipiripiri nako niko twabirunga mukarirya bikamanuka yego bikamanuka aho nyene abavyeyi ntibabikematiye abo bana ko barya cyane nibiki barabibona bari babizi bari babizi ariko bari baravyihanganiye yuko uko nyene bafata ko mwananiranye nkuko nabene urugo rwari rwaranse yego babona ati namabi masa yego rero ivyo bimaze kugenda uko ni imisi mike nabatije ubuzima ndumva umengo ubuzima sinobugumamwo
icabaye sikindi naciye mvuga ati je ubu ndagiye mu kibira kuko abantu baranyase bamaze kumva ko turabasuma ko bavemo baza baradufata burya bagiye kuza baradufata haragera abayaho banshira mu muzingi w'abantu gucaha burya ico gihe bashyize mu muzingi novuga ico gihe ko nari narize ibintu vy'amakarate nacyashobora kugenda kwiyakwa inzoga nkabaca mu maguru gutya burya bagahigisha n'imipanga gutya bagakuma ku ivyatsi bakahiga bakabura agaga ingene abacimo bose bagwa mu gahundwe bambuze bico gihe gushika yaho bavati aho tuzomuca ko hose tuzomwica rero nca mpitamo kuja mu kibira abo mwagenda mwibiri vyabo nibo bavuga yego cane njaba ico gihe mvamo ndahitamo mvati je reka nje mu kibira nzi kubana n'ibikoko by'ukuri naragiye mu kibira maze mu kibira ikintu cari kintunze mu ico kibira kuko sinatinya naryama nkasinzira nta kintu kimwe nari nigera mu buzima bwanje ubuzima bwanje nari narabushese kuko nari nambaye uwundi mubiri simva ko nari nambaye no musi noba nambaye ndiko ndavuga uyu musi ndiko ndashinga igishinga ntare rero maze kugenda uko ico nakora narya ivyatsi byo mu kibira naza ndarya n'umusebindurira nacacira warya ivyatsi nk'inka nk'inka mugabe bisosa nivyo nashobora kurya ico gihe ikibira bwatangiye kuza kirashara hakiri y'ibikoko vyinshi ariko byose byarancako bikirenganira izo mafu nkazibona hariya yo zibereye izo nkoto ariko ntacyo zigira zingira mu buzima bwanje ivyo biyoka vyose narabibona bikaza nyine nkavyihweza uko nyene nari umuntu ameze uko nyene ndibuka ko n'igihe kimwe higeze no kuza n'abagwanyi mu kibira ico gihe by'ukuri barambonye ndavuga ati by'ukuri nashakiye urupfu uyu musi ndarurose ariko baranyihweza nyine barandabuko nta nico babaye gutwenga babuze ico bankoza nico bamfata bande kuko maze kuba mu bwo buzima niho nasubira mu gihugu nsubira iwacu ku bavyeyi abantu benshi bambuye mu Kayanza barankekeranye tubwa urya si wa mwana wa Yohana ubundi bose baza bakeka turya si wa mwana wa Yohana ameze gute kuko yari namaze kwambara iyindi sura nari nambaye kwambara iyindi sura yari imeze nabi cyane gose usanga ari amaso wari yaratukuye cyane nsigaye uteye ubwoba mbega muri ico kiringo wari ufise imyaka ingahe ico gihe nari ngeze mu myaka 14 wari ukiri umwana nari nkikiri umwana mutoya cyane gose rero ibyo bimaze kubibamwo bimaze kuba mu kibiruko niho nafata inzira nja hano bita imbo ntaho narinzi ndafata inzira imanuka burya imaze kumanuka icabaye sikindi sinari niyo ndiko ndaja kandi nari mfise niyo ndiko ndaja nta na hamwe nta na address nimwe nari ifise burya niho inzara numvise yagomba kunyica kuko sinari mfise iyo nja niyo mva ndabwira abantu ati mbe bantu mwondosa mukandosa imyumbati umwumbati wo guheke ngo ngwino wiraburire je no kurabura ntavyo narinzi naca naza ko ari ukurabura kwari gucana umuriro ugafata ya myumbati ukababagura ha mu gatono rukarya jewe nivyo narinzi mu buzima bwanje burya nacenda bigira kwa kuri ya myumbati ndarya numva ntabwo imirika ivyo yakunze ko ndayimira bimaze kugenda uko nubwo ndabandanya urugendo je ko bandanya urugendo buranyirirako mumaze kwira naca ngenda ndi mu ikaburimbi nkaca ndaba urupangu rw'umuntu ico nakora naca ndagurirako nkaca nza kurara nkaca nja hejuru nyene urupangu yarashobora kuza akamurika karaba ubworozi bwiwe warara hejuru ku mabati ku mabati canke ku nzu y'ubwatsi baba bagize gute babashakaje akaza akamurika ubworozi bwiwe urya muritse ubworozi bwiwe yaca yongera agasubira mu nzu asubiye mu nzu nkahenga harya bugomba guca naca nongera nkagira gute nkaca asubira mwibarabara nkasanga imibu yaneye ko hose yanyuze n'amaraso gusa ku mubiri wanje hama nkafata amate nkacira ku ntoki nkihanagura ku buzima bwanje hama kuko ntari fisi iyo nja niyo mva nkavuga ati je hamwe nonabona n'umwana ariko aragibe nyino yimusahura hamwe nonabona nico bataye mu nzira ndumva ko nari kugitora kuko nari ngeze kure narakora ibifungo bitagira imitwaro byinshi cyane gose dore ivyo bimaze kuba bihari ndabati neje basha ndabigenze gute niho nashikira kuri mwene wacu burya ndabati vy'ukure Imana iranyishuye yari mukuru wanje rero uwo mukuru wanje icabaye sikindi ndaryoherwa navuga ati hoge tujane yukorera ndabona mabuja wiwe ndanihimbagwa ndavuga ati vy'ukuri Imana iranyishuye mugabo naho twavugana navugana ndaba hajya bashira intunzenya bijyano vy'ingurube
ndabe ko basi notuma ngira gute numve bijya ko vyo kurya vy'ingurube. kugira numve ko no inzoka munda numva ko zohembuka kuko nari mva narifite inzara nyinshi cyane gose n'umuyaga hamwe wowe guhinda wari kuca nidudura. Rero ico gihe nyene wacu icahabaye yaranyihakanye imbere za mabuja wiwe arambwira ati uyu muntu jewe ntaho ndamuzi, uyu muntu ntaho ndamuzi, ahubwo yanshushanije. Nanje numva ngakabonge mu mutima, ndaba inzara nayifise, ndaba ubuzima nari ndimwo, numva ngize akabonge keshi cyane mu mutima wanje. Ariko icahabaye sikindi ahengera mabuja aragiye maja kuko ntiyaje gushaka kunyemera kumbure yumvise mukuru wanje nanje yanyihakanye. Icahabaye sikindi naciye aramperekeza, amaze kumperekeza niho naronka umugabo ndawe ati ubwo mugabo wonyemera wonyemera ukandungara harakazi. Umugara handonkera, amaze kuhandonkera ndahaba, maze kuhaba nubwo ntivyanyorohereje kuko barankoresha cyane gose bikomeye cyane. Nanje kumbe nta n'ingufu nari ndanafise, eka nari umuntu wo ngaho uko nyene. Mugo ndagerageza gukora, maze kugerageza gukora niho hagera ko mpembesha. Dati jereka mpembesha y'ukwezi. Kumbere mwene wacu nawe yari yabonye naho nkora cyagera ku mubosi, we yaramwemereye ko tuvukana. Yabihishije mabuja wiwe ngo yaramwemereye uwo yankorera ko tuvukana nakorera. Bugi cabaye sikindi mu bosi nawe ati mpamahera ngo nayahaye mukuru wawe yarongikanye wanyu bariko baragukorera poroje. Ndabati ivyo ni vyiza, ndakora nezerewe. Nohagara ko nduga cugembere nace mbabuzimire ndatoroka ngiye kwahira, nagiye ntorokanya gakero nahirisha inka n'iryo gunira, ndashika muhira ndabaza abavyeyi banje ti nta mafaranga bandukikiye ngweka titwebwe ivyo ntavyo tuzi. Kumbere bwari ubuntu zenya yari karankina. Ivyahabaye nta n'imisi nahabaye ncanduga nubwo ndagaruka Inimbo. Maze kongera kugaruka Inimbo icabaye sikindi sinasuye no kuri wa muntu, naciye nza nyene nguma ndatembera uko nyene nshikira kuri centre ngaha Ibubanza. Ibubanza inzambaza hano bariko barateka ama restaurant, ubwo mwonyemera mukampa akazi mbazi wari we wese. Yego bo umwe arambwira ati reka ndakubariza nkarindira bakaranga nkumva guhaga gwanje n'urya mwuka wandudiramwo. Hajya narumva kumengo ndarosa amahoro mu buzima bwanje. Ndabuko ico gihe akazi ndakabura, niho naca ngira gutendaza ino muri Gihanga. Maze muri Gihanga naho naca nshobora gushikira umumabuja. Uwo mumabuja wanje vy'ukuri ni umumabuja yabuze umugabo, avyaye uruvyaro rumwe, umupfakazi. Nukuri Imana mumpezagire zo muherezo ryiza. Umamabuja yitwa Somana Makorate, Imana izo muherezo ryiza. Rero aranyakira, ndamubwira ubuzima nabayemwo, arambwira ati nukuri ni wa mbere umwana, nuko ntacyo utazoshikako, ngiye kukwibagiza ayo magorwa yose waciyemwo. Ariko kuva n'ingene naremeze nubwo ntivyageze uti ntivyanyorohereje ngo ngendere ku mabwirizwa ku vyo yari yambwiye uyo mu mama. Yego cane nashishikara gukoreshwa za kameremere zanje. Burya bamaze kwashika ahubwo naciye ntangira kuza ndanywa itabi kuko indya zari zuzuye, nta kintu yari yabuze mu mavy'ukuri. Rero ico gihe icabaye kuko nari umwungere w'inka, nakubwiye ko narya ikiro c'ifu wabigori. Yego cane ndumwe n'ibiharage biriko. Rero icahabaye vy'ukuri nije nicumbera uwo muri uwo mwanya niho nakora inka mu rupangu. Ico gihe arahora azaransengera cane gose, niko navyumva niyo ndyamye aransengera cane gose. Nawe yansengera mugana bati nk'ivyo ariko aragira nibiki, kuko nari namaze kwambara yindi shusho, nari mfise uwundi muntu yarari muri jewe. Yego yatanyoroheza ari wa mugwanizi. Rero icyahabaye sibindi ngo makomeza kunsengera, ariko amaze kuba nsengera nkuko ntivyanyorohereje kuko nico gihe ndiko ndagenda harageze yaho n'uruzi runtwara ruranyibiriza rurankora nko ngaha ruranshikana basi nko niburibure nko ku metero 2 runtwara by'ukuri hamurongera ruranta hariya rongera ruransubiza hariya. Rero rumaze kuba ruhantaye ndavuga ati by'ukuri Imana urakoze, ho naruka gushima Imana ariko niko ndakora ibibi sinuka gushima Imana. Ico gihe nabo twagendana ico gihe kuko nivyoroshe bapfuye imvuze tameze neza. Abo mwakorana ayo mabi? Yego cane gose. Beshi nk'abo twakorana mu kwiba, beshi bamwe baguye mu gasho,
abandi bishwe n'inkuba nije nasigaye ndi umwe. Rero ivyo bimaze kuba uko niho nagenda tuza duhura n'ingwe burya zaranyitegereza nta nico zigera zingira ingwe yego cane ntacyo zigira zanyihweza burya gusa hamaze kirenganira. Rero maze kuba mu bwo buzima uwo mama arambwira ati kizwa ngwino tujane gukizwa hama ivyo uzonshaka ko vyose nzobiguha. Ariko kuwo mu mama yarafise ivyo yarafise je vy'ukuri mu buzima bwanje ndiko nabibwa n'umuntu wese we karanyumva nanje ko ubuzima naciye mu butari bunyorohereza. Keshi mu buzima bwanje ikiroro naragiterura bakampa inoti ya 5 c'umuceri uhuye yego cane kugira ndonke amafaranga y'itabi y'urumogi. Ntiyabibona yarafise mwinshi cane ntiyabibona. Rero keshi hano mwico gisagara bamaze kumenyera abantu benshi cane kuko uwo ndabikoreye acagenda akabibwira uwundi nakacaza nkaca ndamuterurira nkigunira ry'ibigori. Keshi naho nye bampa nta mafaranga bampa nk'inoti ya 2 kumbura cyaba kamira 5. Rero ivyo maze kubibamwe uko ndabibamwo kandi nanye gushika uwo mama abimenya. Ariko wasengera bari barambwiye kuko Imana bugiriyeho Imana iriho vy'ukuri urya utunze mu nzu uwo munsi uzomwirukana ngave mu nzu yawe nawe ivyawe ni kuzotangira kubona bigira gute bihava. Kirya nico kigeragezo cawe genda umusengere. Nikaba nikumbure ico gihe yarabayeho kunsengera cane gose. Rero maze kuba muri ubwo kuko ico gihe naho wambwira urupangu je mu buzima bwanje narataruka no wambwira ngo nugwi metero zingahe narataruka nkagenda. Keshi muzima kuko nimbona ko zarakunda ko nkorotira no mwiyonzo bakankorotira yambaraho ninjiye nko gutwara ibintu vy'umuhondo bakankorotira mugabo narabacamo nkiruka. Kandi abafise imipanga bafise inkoni bafise vyose. Rero ivyo maze kubibamwo niho keshi ico gihe vy'ukuri uwo marambwa ati tuzojane gusenga. Ndavuga ati je vy'ukuri tuzojana. Ndabati genda nguri impuzo numva nishakira nuko yarabangutse araganda arazingurira. Amaze kuba yozingurira izo mpuzo ndavuga ati kugira tujane uwo munsi kwa 6 manzu ncumbira ubuga namukoresha n'icaha yasenga kwa 6 mugo yaremera kabucumba agakwita gwarugari ngaho nkaburya ndabomaze ico nakora ngo ati ndaje nkabira nkoja kwitwa red yegera camping na cansimba gwa rupango nkigira akarondera kabura maze akagenda wenyene agashika yanacerewe. Ivyo bimaze kumbako nubwo agataha yababaye cane nkamwiregoza akatoya sinzosaba kukubesha kwa 6 tuzojana nawe akavyizera. Yari umusabato yari umusabato yego cane. Nubwo hageze kuwundi wa 6 nubwo ati ncumbira ubusisa kukubesha uyu munsi turagenda tujanye. Wamutegeka gucumbire ku isabato yego cane. Burya akongera agacumba bwa bugari akampereza naheza kuburya nubwo nkaca nongera nkagera kwako nkaca nongera nkiruka kuko ntavyo niyumvamo mu buzima bwanje kumengo jewe nosenga nazi katani Imana mbere ibaho mu buzima bwanje je sinzi ko Imana ibaho oya ntavyo narinze vy'ukuri. Rero ico gihe imaze kubuko nabimugize incuro zishika kuri 4 ariko incuro ya 5 nukuri Imana yarakoze ibitangaza yarakoze ibintu bidasanzwe ku buzima bwanje nuko ni umusimana ndacayishima cyane gose. Kumbure reka Imana imaze gukora ibitangaza nkuko ndavuga ati uyu munsi turajana naho bica hehe turajana bugi icahabaye sikindi hama uyu munsi no kuri ndambara kumbure we yasengera ngaho rya 6 rya Gihanga nanjye nacenza ku 10 ryaganga kw'iryo shengero nyene ry'ababetesida. Kumbure uwo naca kose nkamubwira ti muntu mbega wondangera muri sida kuko je senenze ko ari betesida senze no kwavuga ariko nabwese kuko kuvanye n'ingene naratukuye amaso kuvanye iryo tabi keshi nagumye ndarinwa nigeze mpunguza yarandaba kaca yiruka uwo ndavyose yaca ndabankiruka yabatibya n'umusazi. Ngira ngo bibaze yuko iyo sida uvuga wowe uyigwaye cyane ego cane kuko ntibabisobanukirwa. Rero kumbere nkabandanya nkabaza n'uyundi ubwo wondangira muri sida buryo mbonye wose yabandanya umuvuduro yiruka mu buzima atanambwe n'ikintu na kimwe toya canke ego. Nubwo nshitse ku bantu bashaka kuri bangahe 5 ari ushitse kwa 6 ngira wewe yari yakorewemwo n'Imana
wewe yarambwiye ati canke ni muri Betesida nanje tego tinaho nyene ngo ca ngaho kumugenda ni hariya burya ndagenda ahantu ryari rya mbere senze ishengero ry'abakijijwe ivyo vyumba jewe ntavyo narinze vy'ukuri burya ico gihe ndinjira naho nahinje abo twari twicaranye kuko bari babona ingene nari imeze amaso ingene nari imeze kumbura nabo nyene bashiye kubabogira ubwoba kuko naguma mbona bajyana inzara abandi aba bari mwishengero bose bajyana inzara banyitegereza burya ico gihe haragera ko batamba ico biti gisirimba ndabati aba bantu bigaragara ko ari babapfumu nama numva kuko jewe ntavyo narinzi wari uzi izo ntambi zari eka je nagati aba bantu n'abapfumu ndagira ubwoba nyene ndabati hamwe bokuga kuko batamba bugaye hamwe bokugurura jana ndahaca niruka nca mvutura mve muri bo niruke ndaguma ndangaguza mbonye ugiye hanze kwihagarika ngoma nitegeza nanje kono gabaca bugara usohotse wese nanje kugura nce mvuduka nyene niruka ivyabaye sibindi maze kubuko kumbure harabaye burya abantu berekwa bariho vy'ukuri abantu bavugishwa bariho kandi naberekwa bariho yego ndabashingira ntahe vy'ukuri kumbure sinarenze nanje ico gihe cyo kuza gusenga kwari gihe canje cari kigeze gute cari kigeze ego reka tuanze kumbure twifashisha n'umurongo twifashisha umurongo ubutumwa bwiza bwanditswe n'umuvugishwa n'Imana Yesaya igice ca 55 umurongo wa 6 ndagufashe gusoma yego cane Yesaya 55 umurongo wa 6 yego utwa amajambo uravuga ijambo ry'Imana yego cane nimurondere uhoraho bigishoboka kwabonwa nimumwambaze akiri hafi yego cane nanje reco gihe by'ukuri nobwira abandi bakoranyumviriza nukuri barondera uhoraho bigishoboka kabonwa kandi bamurondera akiri hafi kuko nta wundi mwanya tuzoshobora kukubwira gute kumuronderako atari ubunyene dufise rero keshi maze kubuko iryo jambo ry'Imana nyene aho hepfo acatubwira ati reka utubandanirize umunyavyaha nareka inzira yiwe yego bwabitanya areka ivyumviro vyiwe yego agaruke kuhoraho nawe aramugirira ikigongwe agaruke ku Mana yacu kuko ikunda guharira urakoze hama iryo jambo ry'Imana ryaramfashije cane gose nuko nanje noribwira n'abandi bose vy'ukuri yego cane hama imaze kugenda uko vy'ukuri 30 minutes nzirakwiye nasigure ngaho muca musa nk'abakurotira tuzakotakasije kuvuga after education okay musaba bon usigure nyene ayiri jambo cyaduheza igice ca mbere kugira ngo iyi minota 30 ya mbere tuyimare hama ibindi cya tubishira muri partie ya kabiri ariko cyane sobanurira ijambo nyene aho nyene warugejeje tubana mwere nk'usobanura bifate nk'iminota 5 gusa uri kurahanura mwere nk'uhanura sawa ngo nimurondere uhoraho bigishoboka kabonwa nimumwambaze akiri hafi rero uwibana ngo ntakongere kwiba ubesha nareke kubesha ukora icyaha cyo cyose nakivemwo niki cyo jambo cy'Imana ariko ratubwira kandi niko ubwo butumwa bwiza butubwira rero nanjye niko no kwipfuriza abandi bose bariko barabikora uyu munsi babivemo nta nyungu kuko nanjye nta nyungu nabibonyemo nanjye niko no hanura abandi bagenzi banje kumbure bashikanje bari mu mihingo itandukanye bareka izo nzira barimo kako ni jambo cy'Imana ribitubwiye ngo nibareke ngo kuko ari uhoraho Imana igize gutabivuze ngo nibave mu izo nzira zabo zitagira ikimazi rero keshi no kibwira umuntu wari we wese bareke inzira zabo izo nzira bariko baracamwo bazireke kugira bakurikira Imana nanje nk'iyo Imana nakurikiye nkuko nanje Imana agira nyiyereka mu nzira zose nagiye ndabamwo hama rero keshi bimaze kugenda uko vyabaye mu bintu bitari ibintu bitanyorohereje mu buzima bwanje rero bimaze kugenda uko naciye numva ndavyiyumvisemwo batangira kumpanurira ivy'iwanje barambwira bimwe vyo mu Kayanza ati none aba bantu ko yambwira ivyo mu Kayanza kumbe ni wa mama tubana yaje kundeka vyende namwigana vyo mu yaje kumvuga nca ntaha mbabaye cane gose ntahafise ishavu ryinshi ariko reko dushikira mbere turaza guhura ati niyo mpamvu atinjiriye ngaha yaje arandega acarangaraza kubigira kuko cese bwa
itahura ubuhanuzi ko abantu berekwa cyane bavugishwa. Ndagira ishavu cyane gose natashe mbabaye cyane. Reka maze nshimira abantu mwese mugeze kuri uno munota w'intahe ahigeze. Iki ni igice ca mbere c'intahe y'uyu mwene data. Igice gikurikira nico kiza gukurikira. Reka twihangane turindirane inyota igice ca kabiri c'ino ntahe y'uno mwene data. Ndagusaba kugubwa neza no kurindira wihanganye igice ca kabiri. Roy TV Bella Shaka Weekend. Imutangwa muri Roy TV, ibizoza tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe. Ico utarabona uterekwa no kuramba, ibintu nyaragase duhuriye muri Roy TV. Ibiganiro byiza muzobisanga muri Roy TV, amakuru meza muzoyasanga muri Roy TV, ibintu byose bigenda bisa muri Roy TV, n'ahandi uzosanga ibihangange atari Roy TV, nyaragasa nshuti nduta Roy TV. TV atanye, utwara TV, ibita bigacika.